numesha makuru Fefe Freri maze kuba akunda inshuti yiwe yegere cyane uno mugwi wa Kenya Police ndetse n'umumenyereza Etienne umushuti we cyane arandika ngo breaking news umumenyereza w'umuntu Etienne Ndayiragije gutandukana n'umugwi wa Police FC wo mu gihugu ca Kenya kubwumvikane bwo ku mpande zose umumenyereza w'umuntu Etienne Ndayiragije ahejeje guhagarika amasezerano yafitaniye n'umugwi wa Police FC wo mu gihugu ca Kenya inyuma y'amezi 11 yaramaze amenyereza uyo mugwi. Etienne Ndayiragije yashitse muri uyo mugwi mu mpera z'ukwezi kwa Munyonyo aho yawusanze uri mu kibanza ca nyuma mu nkino 8 kuvuga nta mwaka hamaze mu kwezi kwa 11 mu mwaka uheze nta mwaka ari bwamaze ariko ruri hafi yawusanze uri mu kibanza ca nyuma mu nkino 8 wari umaze gukina mu gihe higanwa rikuru ryo mu gihugu ca Kenya ariko byaje kuranga Etienne yanditse amateka ku ncuro ya mbere muri kahise ku mugwa wa Police FC aho byarangiye mu mugwa wa Police FC utahukanye igikombe cy'ihiganwa rikuru ryo mu gihugu ca Kenya ku ncuro ya mbere mu mateka y'uwo mugwi. Umugwa wa Police ukaba waciriwe uburenganzira bwo guserukira igihugu ca Kenya mu higanwa rya CAF Champions League ku ncuro yawo wa mbere muri iryo higanwa rya CAF Champions League baheruka gusezerwa no mu Al Hilal bwo mu gihugu ca Sudan muri tour ya kabiri nongere ko ni ubatsinze match ya rero tour. Biravuga ko Etienne Ndayiragije hari umugwi umaze kuvugana biravuga ko yuko Etienne Ndayiragije hari umugwi bamaze kuvugana nawo kugira ngo azawumenyereze umwanya n'umwanya ashobora gusinya amasezerano yaho nkuko byandikwa na Fefe Freri. Aya ni mfura yacu mfura nzima nkundira imfura Fefe Freri ni watanze ayo umuvandimwe kuva mu iteka kuva muri iteka cyane gose hari amakuru ya Etienne nayo kwizegwa aya nayo kwizegwa muganga cyane nibaza ikibazo nti ubwo hari cyo Police atabaye muri histoire yabo nyuma amezi inyuma y'umwaka mudakwiye abaye igikombe ahubwo namba rico yabahaye eski gitumye batandukana n'igiki ko byo babivuye kumumenyereza canke antukari cyo badahurije ko sinzi nimba bamujijije ko asezerewe na Umudurumani ariko Umudurumani niyo tuma gusezerwa na ari raro Umudurumani byo tumusezera umumenyereza ni nkobo byoca bishika Frambody Centre katisezera ya Dodi kuko basinzwe na Singida canke se Makamba bagasezerera Jimmy ngo atatsinze alagrida kwiye numva wo bumurenganije ku ruhande rwanje ariko bishobora kuba habaye nkuko babivuze ko habaye bwumvikane ku mpande zose ushaka gusanga hariho kimwe canke bibiri badahurije ko watireka dutandukane nk'imfura rero ubwo no mu buzima uze wige gutandukana n'umuntu nta mpakazi habaye nta mpakazi habaye kuko mu ivyo bintu mwahuriramwo inyuma y'ivyo murabaho kandi mwohurira n'ahandi kuko ubuzima buragutse ubuzima ni bunini baratandukanye rero byuko garuka muri equipe nationale yacu se mumenyereza no musara mumenyereza hari mumenyereza kiretse aje kubicegera sinavyibaza kandi byanagoye yuko yonagaruka biragoye kuno munsi umugani wawe nuko tuba dutinya kubivuga umugani wawe bishora kuko haro paragraphe hereje biravuga ko arundi wamaze kubuganira na Etienne kugira ngo ashoye kuja kumenyereza Etienne nta equipe yobura sivyo mugatusha twibaza ikibazo niki kiri gutuma mara igihe gitoya mu migo ndakubutsa ava muri equipe nationale hari byavuzwe ko muri vestiaire equipe nationale nga bitaba bimeze neza burya ikintu cy'umusaruro nticyakoze ko Etienne kuko iyo Etienne akogwa muri equipe nationale n'umusaruro Sangomani Patrick ntabakiri umumenyereza wa equipe nationale sivyo harakagwa ati nimba turi kubaka project nihere muri vestiaire ko naco turi kubaka asoka muri equipe nationale habaye nawo nyine ubwumvikano ko nyene habaye ubwumvikano hagati yaronge Federation y'umupira w'amaguru mu Burundi na Etienne kugira ngo ashobore bagarika contrat yo kumenyereza mukuru equipe nationale nyuma y'amezi 11 rero muri Police nawo nyine haba ubwumvikane hagati yabo na Etienne Ndayiragije kugira ngo ashobore kuba asoka mwine equipe ubwo aho ni ikibazo cyo kipe Police FC uburyo bahejeje umwaka siko bana utanguye nivyo bararenganye tour ya mbere tour ya kabiri bagwa ku kigugu ari hero Umudurumani wawe bivuze neza sinibaza ko gutsindwa na Ari Hilal gusezerwa na Ari Hilal
byotuma biyumvira ko mumenyereza abantu ngo bagize iki bamwirukanye. Rero nca nibaza iki kintu ngo mbega ni offre irenze iyo yari afise muri project niza gusumba iyo yarimwo canke n'ubundi igico kwa cyaramufashe muri kahise gishaka kuba n'ubundi bigoye uburyo bumvikana n'uburongozi bwa Kenya bigatuma basesa amasezerano. D'abord tubanze twemeranye iki kintu ko hari ico yakoze muri iyi equipe yitwa Police kuva yishitsemo. Ndibuka ko yasanze equipe iri mu bihe bitoroshe igwana n'ubuzima kugira ngo mu mpera zase zitazomanuka. Akora ibitangaza Genovite bitangaza bujya gusanga equipe muri iriya zone ukayikurayo ukayizana ikaba equipe yo guhangana za equipe za Kakabega Boys twabona n'izindi araza zisunja ico no kwita inguvu. Equipe ibona qualification mu nkino nya Afrika ivuye mu bibanza vya nyuma ku kazi gakozwe n'umugabo witwa Etienne. Wanashaka reka mvuge ko na equipe yaramufashije kuko bimwe mu vyo yayisavye barabimuhaye nko kwinjiza mu bamwe mu bakinyeri yifuza kuzokoresha. Ribuka Jere nkunda kumwita umuhungu wiwe David Rishura. Aramujana hariya nyuma yo kumukoresha muri equipe nationale. We nuko yarafise ikintu yaramaze kumubona mu ngira ngo gitandukanye n'abandi bamenyeza bari bamaze kumubonamo, ariko aragenda yubaka Police ikomeye. Ariko Police uyu munsi sinizera ko ari equipe yari kwemera gutakaza uyu mumenyereza kubera yuko hoba hari ikindi kibazo coba kijanye n'umusaruro peut-être canke ukudahuza mu buryo bumwe canke ubundi tutigeze tubona canke ngo bigaragare kuri we canke bigaragare kuri equipe. Je mbona ijana kwijana bishingiye kuri iyi offre nshasha. Offre nshasha ku buryo yo mukura muri Eddie projet ubona ngo niwe yayubaki. Nous vivons dans le monde des profits. Sivyo kijya catumye Graham Potter asiga contrat FC kwa Brighton akaja muri equipe ya Chelsea agiye guhembwa amafaranga yigwije na kabiri. Nico cotuma Etienne Ndayiragije ava muri projet ya Police yinjira muri projet y'indi club. Ibi ndabivuze ndabihagaze ko bive no mu vyo umuntu ashobora kwiyumvira canke kwibaza ko biba bishoboka. Ubwiwe Etienne niwe yahagaritse contrat, niwe yasavye ko contrat boyihagarika. Sivyo? Kuko afise yindi offer imufavoriza ibindi bitandukanye n'ivyo Police imuha. Sivyo? Bivuze ngo numumenyereza bwa mbere mwiza ariko bugira kabira aciye n'ubwenge bwinshi cyane. Mbuya mbo bivuze neza ni vyiza gutandukana n'umuntu mugatandukana neza. Sivyo? Kuko niyo muhuye canke bibaye ngombwa ko musubira gukorana ntimusubira inyuma ngo mugarukane vyinshi vyahabaye muamuzi ko mwatandukanye neza n'ubundi mugomba gusubirana mu mahoro. Rero na Etienne ugwe gasize ko Police je nizera ko bamushimira ivyo yatanze n'ivyo yakoze, ariko kandi we guhitamwo gusoka muri projet equipe ya Police akaja muri projet y'indi club. Ni vyiza ko we atera intambwe ya mbere akavuga ngo murashobora kundeka nkagenda. Equipe nayo ikamukundira ati yes nta kibazo. Bibi bica bikwereka ngo eske aba bantu bari babanye gushika ku ruhe rugero. Aho umwe adashobora guhambira mugenzi we ngo amubere umutwaro atamubwira ngo ubwirizwa kuguma ngaha na karufise contrat yacu. Sivyo? Ariko akavuga ngo iminsi dusabwa abakozi n'abakoresha kugira ngo dutandukane ivyo nsabwa nibi ndavyujuje ni mundeke ngende. Etienne Ndayiragije ubwiwe niwe mwene gutera intambwe ya mbere ati mumfashe mundekure jewe ngende. Ariko ivyo bikoze kubera ko amaze kuronka iyindi offer nziza igomba kumuvana muri equipe ya Police yiyunga n'iyindi club umwanya wari wo wose mushobora kumenya, ariko bikozwe mu buryo bw'amahoro.
Yes, nuko niyo breaking news turinde turabega birakurikira gute. Etienne Ndayiragije turaza ko tubona ubukurikira muri ihe equipe. Niyo breaking news mugabo duse nk'abaduga gatoya tuze kuri dossier zike ziri kuvuga